Ndabaramukije mwese, ndabaramukije mbifuriza kugira ibihe byiza, abari mu bihe byo mu ijoro mbifuje kugira ijoro ryiza, abari ku murango nabo mbifuje kugira umunsi mwiza, ni Jane Hatunga ubaramutsa kandi mbifuriza amahoro. Hanyuma uno munsi tugira tuvugane ku yindi nzira igira 17, twibukiranye ko ubushize twavuze inzira ya 16 ivuga ngo utumbere ibyiza, wamuharura ibyiza ureke kuguma uharura ibibi. Cyane cyane twavuze mu bantu mubana, mu bantu muri kumwe mubonana kenshi, mu gihe bagukorera ibibi kuko byo bitegerezwa kubaho, uze ugerageza kuraba ibyiza bagukorera kurusha ibibi bagukoreye. Mugabo aha naho nyene no kwitonda kuko hari igihe umuntu yoba kwama gukorera ibibi imisi yose, uyo nawe nyene tuca tumushira muri wa mwanya w'abagenzi babi, tugaca tumushira ku ruhande kuko twifuje yuko kugira ngo tugire ubuzima bwiza, ubuzima bufise intumbero, nuko tuba dufise abagenzi beza, nuko kandi tuba turi ahantu hatadusubiza inyuma mu mutima, hatadusubiza inyuma mu byiyumviro, kuko bicuma tugira mu mutwe hamerewe nabi, bigaca bituma ubuzima bwacu bwononekara. Ubwo rero nkuko twabivuze, ugerageze guharura ibyiza mu gihe ari umuntu mubana, umugabo wawe se, umugore wawe, abana bawe, yego ndaze ko bategezwe gukora uko bashoboye nabo nyene, kuko ntabwo ari wowe kwama uvunika gusa, ahubwo nabo bategezwe gukora uko bashoboye bakakubanira neza. Ariko aha cane cane tuvuga ati wewe, kuko ni ukwiye kwiraba, ni ukwiye kwimenya, niwe ukwiye kwita ku buzima bwawe kugira ngo urusheho kubaho neza, urabe ko imisi yoba myiza, ibihe bikaba byiza nkuko twizera neza ko imbere ari heza. Uno munsi rero tumaze kuvuga kuri ibyo byo kuraba kwama duharura ibyiza, tugira twongereho inzira igira 17. Inzira igira 17 ivuga ngo ubaka imigenderanire myiza, ubaka mu kibano heza, gerageza uko ushoboye. Nashatse kwiyumvira gukoresha ijambo kubaka, naho nyene sanga ntirifata neza, kuko mu Congereza bavuga ngo build or maintain healthy relationships. Ni ukuvuga imibanire myiza ugerageze kuyikora, ugerageze kuyigumya, uyigumize ko kandi uyikorere, kuko burya imibanire myiza ntabwo ari ikintu kiza ngo kikwiture ko, ni ikintu wowe nyene utegerezwa guharanira, ni ikintu ukorera mu byo ukora, mu byifuzo byawe, ukumukora uko ushoboye kugira uwo mubane neza. Aha cane cane turavuga ku mugore n'umugabo, canke se ku muhungu n'umukobwa bakundanye bifuza kuzokubaka urugo rwabo, kuko je nshigikira abantu bubaka, ntabwo ndi muri babandi bashigikiye abandi bijya bindi bintu, oya. Rero ndabwira wowe uhaye uwiyumvira kuzokubaka urugo, ndabwira kandi wowe uri mu rugo, we mu mama, we mu papa, kora uko ushoboye urugo rwawe rube rwiza, kora uko ushoboye mugirane imigenderanire myiza. Hariho ibi namye ndondera nsanga aha barerekanye bayise ngo ni relationship wheel. Relationships wheel irerekana ibintu bishobora kuba worabira ko ukamenya ko urugo urimwo, ukamenya ko relationship urimo ari nziza, ko ari healthy, ko ifise akamaro, ko itakononera mu mutwe. Cane cane iyo ibi bintu bibaye bibi mu kibano, ntabwo ukomereka ku mubiri ahubwo ukomereka ku mutima. Twaravuze neza ko mu mutima hakomereka, kurya umuntu akomereka ku mubiri, ukagira igikomere, ukagira igisebe. Mbere bavuga yuko nk'igikomere c'ijambo, nkurya mugani bavuga ngo igikomere c'ijambo ribi ngo kirava imisi yose, cane cane iyo hatabayeho kubabarira. Rero kugira ngo tugire imigenderanire myiza nabo turi kumwe, icambere nuko tuba dufitanye urukundo hagati yacu, atari wowe umukunda wenyene, ahubwo umukunda n'abagukunda. Tuzokwiga buke buke tugenda turaba ivyerekana urukundo koko rw'ukuri uko rumeze, cane cane tugarutse kuri vyandi twavuze ubuhera, twavuze umugenzi mwiza bameze gute. Noneho rero si umugenzi wo hanze, ahubwo ni umugenzi wo mu nzu, urya mubana mu nzu, umugabo wawe, umugore wawe, abana mubana, ariko cane cane hagati y'umugabo n'umugore. Umukunde nawe agukunde, kuko numukunda wenyene watagukunda uzovunika cane, kandi uzohababarira, kandi uzogwara mu mutwe, ugware mu byiyumviro, ugware amarangamutima yawe yose yononekare. Ubwo rero urukundo nirwo rwa mbere ruranga ko abantu bakundanye neza, ko abantu bari kumwe, ko abantu babana neza, ko bafise healthy relationship. Hanyuma ica kabiri ni ukwizerana, ategerezwa kukwizerana ukamwizera. Hariho abantu benshi umugore n'umugabo usanga tuvuge ntange nk'akarorero, nk'umugore umugabo akabaza umugore mbe wari wagiye he, agaca muhenda akamubwira ibitari byo, bakubakira ku kinyoma imyaka 2, imyaka 3, imyaka 5, urwo rugo ntabwo ruzoba rugo rwiza, iyo relationship yanyu ntabwo ari nziza. Relationship nziza iri healthy, mutegerezwa kwizerana kandi mutegerezwa kubwizanya ukuri. Ica gatatu, mutegerezwa kugirana kuvugana mubwizanya ukuri nkuko nabivuze,
ariko cane cane ntukomeze kwama unyegeza ibintu, utegerezwa kumubwiza ukuri nawe akakubwiza ukuri. Urugo rwiza mu mibanire myiza y'abantu, iyo mukundanye koko by'ukuri mwama murondera akanya ko kwicara hamwe. Hariho abantu benshi b'abapsychologiste bifuje yuko abantu boza bayaga mu gatondo, mumbabarire ko gucanga indimi, bifuza yuko umuntu yoza nko mu gatondo hagati y'umuntu n'uwundi bakundanye, canke se mudashoboye kuronka umwanya mu gatondo muce murondera ku mugoroba, mwicare murabe urugendo rwanyu rw'ubuzima, muriko muvahe muriko mujahe, mukore umugambi, mukore plani y'urugo rwanyu, mubwizanye ukuri, mumenye ati umwe wese ahari amenye ati twebwe turiko dukora tujaha tuvaha tujaha, twifuza gushika kuri ibi muri iyi ndwi, twifuza gushika kuri ibi muri uku kwezi, twifuza gushika kuri ibi muri uyu mwaka. Mbere ni mwaba mushoboye mufise mu mutwe hagutse, nkuko twavuze ati mugire mu mutwe hagutse, mugire ivyiyumviro byagutse, mu planning nibyo muzokora mu myaka 5 iri imbere. Hanyuma kandi kugira ngo igire imibanire myiza nuko mwese mwaba mufise umugambi wo guharanira kugira ubumwe, kugira amahoro, kugira iterambere mu rugo rwanyu nkuko twabivuze. Hama kandi ico noherezaho nuko novuga ati kugira ngo mugire urugo rwiza nuko musengera hamwe, kuko hariho abongereza bavuze ngo urugo rusengera hamwe runaguma hamwe. Urugo rusenga ruguma hamwe, kubadasenga nabo simbizi ico nobabwira, mugabo ico nzi neza nuko iyo urugo rwawe urusengera imisi yose, Imana namwe irahaba, rurema rugira byose, arahaba akabafasha kubaka neza. Ubwo rero mugerageze murondera ukuntu mwogira ubuzima bwiza, mubufatanije no kubana neza nabo muri kumwe, uwo mubana mugirana urukundo, mugirana kwizerana, ariko cane cane kandi mugire no kubahana. Biramaze kugaragara yuko usanga abagabo batubaha abagore, canke hakaba n'abagore batubaha abagabo, urwo ntabwo ari urugo rwiza, iyo ntabwo ari healthy relationships. Rero izoba nziza ari uko mwese mwubahana, hakagira umwanya wo kwicara hamwe mukavugana intumbero z'urugo rwanyu, hakagira n'undi mwanya mwakagenda mu byiwe n'undi akagenda mu byiwe, mukaba mwizerana, mukaba mufitanye urukundo rw'ukuri. Ego byari ibyo, hama ubutaha tuzokomeza tugenda tubyigaho gatoya kugira tumenye urugo rwiza rutandukaniye he n'urugo rubi, ni iki cyerekana urugo rwiza canke urugo rubi. Murakoze cyane, mubane n'amahoro y'Imana. Mwese mbifurije kugira urukundo mu ngo zanyu, mbifurije kugira amahoro n'umunezero, kuko nibyo byonyine bizotuma mugira ubuzima bunezerewe kandi ubuzima buzogira imbere heza. Murakoze, bye.